Muy buenas tardes, Mwiriwe ministros, bakozi b'Imana colaboradores abafashanya y nabo hermanas bene presentes data y n'abashiki bacu bari hano también los niños, hamwe que kandi Jesucristo n'abana nuestro ese Yesu Salvador, Kristo el ángel umucunguzi del pacto wacu les mareka bendiga a w'isezerano ustedes y a mí yobahezagira y mwebwe nos nanje permita ver su kandi programa en atwemerere esta kubona ocasión umugambi wiwe y nos integuro permita yiwe ver y'uno las mwanya bendiciones que Él atwemerere tiene no para kubona cada uno de imigisha ustedes afitiye y umwe para mí. wese muri mwebwe En el na nombre jewe eterno del mu Señor izina rihoraho Jesucristo, ry'umwami Yesu amén Kristo y amén. ameni kandi ameni. Dice Dios Imana al patriarca y profeta yabwiye Abraham sogokuruza n'umuvugishwa en el n'Imana capítulo 15, Aburahamu verso mu gice 12 cya en cumi na adelante de gatanu umurongo wa cumi na Génesis. kabiri ukabandanya mu itanguriro. Mas a la caída del Ku sol kirengazuba sobrecogió el sueño a Abraham, Aburahamu y itiro aquí que el temor de una riramuhwikira grande asinzira oscuridad butikoma, cayó sobre él. maze ubwoba butewe n'umwiza Entonces w'umuzitanya buramufata. Jehová dijo a Abraham: Uhoraho Ten abarira por Aburamu cierto que tu ati umenye neza descendencia yuko urubyaro morará en rwawe tierra ajena ruzoba y inyambukira mu gihugu será kitari cabo, esclava allí, kandi y bazokorera será bene co, oprimida nabo 400 bazobagirira años. nabi Mas a imyaka mí, a la 400, nación a la cual maze iryo servirá, hanga bazokorera juzgaré yo. nzoricira Y kwiteka, después de esto ariko saldrá amaherezo con gran riqueza. bazorivamwo bakuyeyo Y tú ubutunzi vendrás a tus bwinshi. padres en Ariko paz weho y serás uzohambya sepultado abasogokuruza en amahoro, buena vejez. uzohambwa Y en la wisaziye neza, cuarta kandi generación abuzukuruza volverán acá, b'abazojayo nibo porque aún bazogaruka no ha ino, llegado a su kuko colmo la maldad kugabitanya del kw'abamori amorreo hasta aquí. kutaruzura. Y sucedió que puesto el sol Maze y izuba ya rirenze bumaze oscurecido, gukorana se veía un horno haboneka humeando y una ikibengebenge antorcha de c'umuriro fuego que gipfunduka pasaba por umwotsi entre n'umuriro los n'urumuri animales rwaka divididos. bica hagati En y'ivyo aquel bihimba. día Kuri uwo munsi hizo Jehová nyene un pacto uhoraho con Abraham, asezeranira Aburahamu diciendo: A isezerano tu ati descendencia uruvyaro daré rwawe esta ndaruhaye tierra, iki gihugu, desde el río de uhereye Egipto ku ruzi rwo muri hasta el río Egiputa grande, ugashitsa ku el ruzi runini río arirwo Éufrates. Efurate. Que Dios bendiga nuestras Ese Imana almas con ihezagira su ubugingo bwacu palabra y nos kubw'ijambo ryayo permita ikatwemerera entenderla. kuritahura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. La liberación Ukubohorwa de la descendencia k'uruvyaro de Abraham. rwa Aburahamu. La liberación Ukubohorwa de la ukubohorwa descendencia k'uruvyaro la liberación de la descendencia de ukubohorwa Abraham está k'uruvyaro rwa prometida Aburahamu en kwarasezeranijwe esta escritura muri iki canditswe, ndetse cuando Abraham no n'igihe tenía hijos. Aburahamu atari bwaronke abana. Encontramos que Dios Turabona ko Imana le habla yabwiye a Abraham Aburahamu acerca ku bijanye del hijo n'umwana que le daría por medio yari kuzomuha biciye de su esposa mu mufasha wiwe Sara. Sara. Pero vean ustedes, Ariko todavía Abraham mwitegereze, Aburahamu no había tenido un hijo por medio ntiyari bwavyara n'umwana de su esposa n'umufasha wiwe Sara. Sara. Ahora, Rero no solamente eso, si ico gusa, sino ariko kandi que Aburahamu, miren ustedes, mwitegereze, Abraham todavía Aburahamu no había tenido hijo ntiyari por bwaronke medio de umwana Agar tampoco, biciye porque no en el muri capítulo 16 Hagari, kuko mu gice ca cumi na gatandatu nació niho Ismael. havuka Ishimayeli. Ahora en el capítulo 15 Mu gice ca cumi na todavía gatanu Abraham no rero iba a tener hijos, Aburahamu todavía atararonka estaba abana, diciendo que su descendencia n'Imana yariko iramubwira yuko va a uruvyaro ser rwiwe esclava, ruzoba inyambukira bakaba va baja, a libertar ariko ko a su Imana descendencia. izobohora Y uruvyaro ahora tenemos rwiwe. la descendencia de Turafise Abraham rero según la uruvyaro carne, rwa Aburahamu que mu es buryo el bw'umubiri, pueblo hebreo, ariryo hanga y tenemos ry'abaheburayo, la kandi turafise descendencia que es la n'uruvyaro descendencia terrenal, nirwo ruvyaro rwo y kw'isi, tenemos la turafise descendencia kandi celestial de n'uruvyaro rwo Abraham, mw'ijuru rwa que Aburahamu, son aribo los miembros de la iglesia de abagize Jesucristo, ishengero rya Yesu Kristo, y el hijo de Abraham
kandi umwana w'Aburahamu ni Yesu y Kristo. por medio de Jesucristo Biciye rero es que muri viene Yesu Kristo esa descendencia niho haza, niho celestial haturuka urwo ruvyaro rwo mw'ijuru rwa Aburahamu, por medio del nuevo biciye nacimiento mu que kuvuka Cristo ubwa kabiri realiza Kristo en el creyente en Jesucristo, akorera mu mwizera Yesu Kristo, ndetse mu yandi majambo agakora ukuvuka ubwa kabiri mu muntu. Kristo rero mu gukora ukuvuka ubwa kabiri agaha mpwemu yera umuntu, la persona nuko uwo muntu nawe akakira akaronka umubiri wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu. Uwo muntu aba yavutse ubwa kabiri, ariko ubwa mbere aba yavukiye mu burenganire bwa gatandatu. Ku munsi wa nyuma naho azoronka umubiri uboneka uhoraho, ariko ari nko kuvuka, ariko bidaciye mu mugore, ariko biciye mu kurema kw'Imana. Ni igice kiboneka kigaragara aho natwe tuzoba turi muri iki gihe c'iherezo, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima duce duhindurwa. Rero ntabwo tuzovuka mu buryo bugaragara ngo tuvyagwe n'umugore dufise umubiri uhoraho, ariko bizoba biciye mu kurema kw'Imana, biciye mw'ico gikorwa cyo kurema kw'Imana Kristo azokora ku munsi wa nyuma. Nk'uko ukuvuka ubwa kabiri mu mubiri wa teofaniya wo mu burenganire bwa gatandatu navyo nyene vyabaye biciye mu kurema kw'Imana. Rero dushobora kubona ko mu kuza biciye muri Kristo, mu kuvuka ubwa kabiri turi uruvyaro rwa Aburahamu biciye muri Yesu Kristo umwana wa Aburahamu, nk'uko ubwoko bw'Abaheburayo biciye muri Isaka ari uruvyaro rwa Isaka, ndetse mu yandi majambo ni uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri. Rero ku ruvyaro rwa Aburahamu canke abakomoka muri Aburahamu turafise isezerano ryo kubohorwa, kandi ukubohorwa kw'ihanga ry'Abaheburayo nk'uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri, ndetse kandi nk'igihugu, uko kubohorwa kwabereye muri Egiputa, Imana ikoresheje umuvugishwa n'Imana Mose, ari nawe Imana yakoresheje mu gukura ubwoko bw'Abaheburayo muri Egiputa, irababohoza, izana uko kwidegemvya, uko kubohorwa, hanyuma ibashiraho nk'igihugu gifise amabwirizwa yaco. Nuko irabajana ibageza mu gihugu c'isezerano. Kandi rero dushobora kubona ko nubwo uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri biciye muri Isaka bahindutse abaja, nihanga n'ubwoko bw'abaja, nk'igihugu ni igihugu c'umwana w'Imana, kandi nico gihugu c'imfura c'Imana, nubwo kigizwe n'abaja, abashumba, ariko nk'igihugu ni igihugu umwana w'Imana, umwana w'imfura w'Imana. Isirayeli n'umwana wanje, umwana wanje w'imfura, niko Imana yavuze, kandi ivyo biba kuri Isirayeli, ni ukuvuga ngo Yakobo nk'umuntu ku giti ciwe, ndetse kandi nk'igihugu, ni ukuvuga ngo nk'igihugu c'Abaheburayo. Rero dushobora kubona yuko ibintu byose vyabaye mu buzima bwa Yakobo hamwe no mu buzima bw'ihanga ry'Abaheburayo vyashushanya ibizoba kuri Isirayeli yo mw'ijuru, ndetse no kuri Yesu Kristo. Murabe, nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa, niko ivyanditswe bivuga, kandi ivyo vyashikijwe mu bwoko bw'Abaheburayo, ndetse na Yakobo
turabona que ko vivió en Egipto, yabaye muri Egiputa, ariko cuando murió, muri Egiputa igihe yapfa yarakuweyo ajanwa mu gihugu y ca Isirayeli, cuando aconteció la kandi igihe resurrección, haba umuzuko, cuando Cristo resucitó, igihe Kristo yazuka resucitaron con él los santos yazukanye del na Antiguo bera Testamento, bo mu allí isezerano Jacob rya kera, resucitó aho niho Abraham, Yakobo Isaac, yazutse, Aburahamu na Isaka, también los ndetse patriarcas, n'abahungu ba todos Yakobo. estos santos del Antiguo Abo bera Testamento bose bo mu isezerano rya resucitaron kera con Cristo bazukanye na Kristo, y fueron libertados. nuko baraheza barabohorwa bakugwa mu rupfu. Rero Para el Israel celestial kuri Isirayeli yo mu ijuru también tenemos la promesa nayo nyene de una liberación. turafise isezerano ryo Y la kubohorwa, persona al recibir a Cristo kandi umuntu como mu su kwakira Salvador Kristo nk'umucunguzi y wiwe lavar sus pecados en la sangre akozwa de Cristo ibyaha y byo mu recibir maraso el ya Espíritu, Kristo akaronka na mpwemu ha wiwe, recibido aba una liberación. yarose ukwidegembya, Y ha sido ukubohorwa, llevado a la tierra prometida kandi del aba bautismo yarashikanwe mu del gihugu Espíritu c'isezerano c'umubatizo wa Y ha mpwemu nacido en yera, lugares celestiales aba yaravukiye en Cristo no mu bibanza vyo mu ijuru y hamwe na nacido Kristo en la Yesu, sexta bityo akavukira mu buringanire bwa gatandatu. Y vean, ha Kandi entrado en la mwitegereze, sexta dimensión, aba yarinjiye mu como tierra buringanire bwa prometida también gatandatu por nk'igihugu medio c'isezerano, de recibir biciye el Espíritu mu kuronka mpwemu yera, y eso es recibir kandi uko ni ukuronka la primogenitura. ubufura. Y ahora Rero vean ustedes, ese es mwitegereze el namwe, espíritu de adopción. iyo niyo mpwemu itugira abana b'Imana, kugira ngo umuntu azocika umwana w'Imana ku munsi wa nyuma aronke umubiri uhoraho, ategerezwa kuba yararose impwemu imugira umwana w'Imana, akizera Kristo nk'umucunguzi wiwe, akozwa ibyaha byo mu maraso ya Kristo, nuko akaronka na mpwemu yera. Kandi ibyo byose vyamye biba uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, uko Kristo yamye ari mu ntumwa ya buri gihe ahamagara yegeranya abo yatoranije, kandi icerekana yuko abantu bafise mpwemu nuko bizera, bakira bakizera ubutumwa bw'igihe cabo. Y ahora, Kandi rero para el día postrero, ku munsi wa nyuma tenemos la promesa de una turafise liberación. isezerano ry'ukubohorwa kuboneka gusanzwe. Seremos libertados Tuzobohorwa físicamente mu buryo bugaragara cuando seamos igihe transformados los que tuzohindurwa vivimos twebwe bakiri y los bazima, muertos en Cristo abapfuye bizera sean Kristo nabo resucitados. bakazuka. Pero también Ariko hay kandi hariho una liberación n'ukubohorwa ko mu buryo bw'impwemu, espiritual, así como nk'uko el hebreo fue ihanga libertado ry'Abaheburayo ryabohowe de hariya la esclavitud en Egipto. rigakurwa mu buja bwo muri Dios Egiputa, escogido de Dios, abaterejwe también n'Imana también la iglesia de ku giti Jesucristo, cabo como cuerpo ndetse n'ishengero rya Yesu Cristo, Kristo nk'umubiri w'ibanga wa sería Kristo, libertada. naryo rizobohorwa En este tiempo final. muri iki gihe c'iherezo. Y ahora, Rero de edad en edad, uva mu gihe uja mu kindi, los hijos, hijas de Dios, abahungu n'abakobwa b'Imana una liberación, su liberación, baronka ukubohorwa y kwabo. luego en el tiempo Nuko final, hanyuma mu gihe c'iherezo naho hijos e hijas de Dios, abahungu n'abakobwa reciben b'Imana la liberación del baronka ukubohorwa ko ku munsi En la wa profecía nyuma. del Ku libro rupapuro de las rw'ijana edades mu dice gitabo el reverendo c'ibihembwe William vy'ishengero, La Revera iglesia William Branham nunca ha yaravuze ati, aprendido esto ishengero de la escritura ntiryigeze ryiga ivyo o de la namba historia. biciye mu vyanditswe canke muri kahise. Igihe cose Imana igendeye abantu muri mpwemu yera, ni ukuvuga que se abre una edad cuando Dios iyo envía su hatanguye mensajero igihe, con un iyo mensaje Imana personal, irungitse intumwa yayo ifise ubutumwa bw'ico gihe, hakaza ikanguro, ni ukuvuga ngo ugukanguka ko mu buryo bw'impwemu, igahamagara ikegeranya abana bayo muri ico gihe, haravuga y la gente, abantu nabo vean, recuerde, cada vez murabe que Dios mwibuke da una visitación igihe cose del Imana Espíritu Santo. igendeye abantu muri mpwemu yera, mbega ibagendera gute? Igendera ishengero ryayo Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe. ¿Y qué sucede? Kandi Y la habiki gente obtiene su abantu libertad. bakaronka kwidegembya, Después de un tiempo, hanyuma se haciye esclaviza igihe baca en la misma bagigwa cosa imbohe de donde na salieron. ca kintu nyene baba bavuyemwo. Igihe Lutero yava mu nyigisho za Katolika, abantu bararose kwidegembya igihe gito, ariko igihe yapfa abantu baciye begeranya ivyo biyumvira ko yizera, nuko bashiraho imigenzo yabo bwite n'ivyiyumviro vyabo, baraheza bashiburira kure uwo wese yahanura ibitandukanye n'ivyabo. Basubiye neza neza mu nyigisho za Katolika mu buryo busa n'ubutandukanye nabo gato. Nuno munsi hariho abaruteri benshi biteguriye gusubira iyo bavuye. O sea que Ni ukuvuga ko se organizaron
baja hamwe bagakora idini nuko bakinjira mu idini nk'uko baba bavuye mu idini nuko bakidegemvya igihe gito mu gihe Imana yabibagendeye biciye mu ntumwa y'igihe cabo uko kwari kugendererwa na mpwemu yera. Hanyuma igihe intumwa yava mu mubiri kagenda nuko baraheza bakiyoroganiza bakaja hamwe bagakora idini bakongera kuba baja. Rero murabe ingene ivyo vyagiye biba mu ntamboko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga igihe buri gihe cashitswa. Hanyuma baraje hamwe intumwa imaze kugenda nuko bakongera kuba baja. Hanyuma inyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga muri iki gihe c'iherezo turafise ukugendererwa n'Imana, ukugendererwa na Yesu Kristo, ukugendererwa na mpwemu yera kugira ngo habe ukubohorwa. Kandi mwitegereze mu gihe c'ibirekube z'imfuruka arico gihe gihuye n'igihe cacu, nk'uko habaye ukubohorwa muri buri gihe, igihe intumwa yaza igatangaza ubutumwa nuko hagatangura igihe. Aho rero abantu hamwe n'intumwa niho baba bidegemvya mu mwuzuro, ariko iyo ntumwa imaze kurangiza ubukozi bwayo abantu baraza nuko bagafata ibintu byose bo biyumvira yuko intumwa yizera bakabishira hamwe bakavyegeranya, nuko bakazana imigenzo yabo ndetse na za nemeye zabo bakagira amadini yabo, nuko bakongera kuba baja. Nuko ikibanza baba baronkeyemwo kwidegemvya, igihe baba baronkeyemwo kwidegemvya kigahinduka ikibanza c'ubuja, nko muri Egiputa aho igihe Yakobo yaja muri Egiputa ari kumwe n'abana biwe bari bidegemvya ndetse bafise n'umugisha w'Imana Yozefu ari hagati muri bo. Ariko hanyuma Yakobo amaze gupfa ndetse n'abahungu ba Yakobo bagapfa hamwe na Yozefu, hanyuma ico kibanza cahindutse ikibanza c'ubuja ku Baheburayo. Ariko hanyuma Imana yarababohoye biciye mu kugendererwa n'Imana, biciye mu mvugishwa n'Imana Mose. Rero murabe namwe ivyo nyene vyamye biba uva mu gihe uja mu kindi. Hanyuma mu gihe c'ibirekube z'imfuruka mu kugendererwa na Kristo ari muri mpwemu yera, wewe araheza akabohora ihanga ryiwe mu buryo bw'impwemu, akabahamagara akabashira mu gihe c'ibirekube z'imfuruka aho Kristo muri mpwemu yera azoba ariko arigaragariza. Kandi aho niho turonkera ukwidegemvya, aho niho hari ukwidegemvya ko mu buryo bw'impwemu ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Hanze y'ico gihe nta kwidegemvya guhari, ariko hari ubuja. Rero mwitegereze ingene Revera William Branham yavuze mu gitabo c'imirongo urupapuro rw'163 n'164 akarongo ka 14:58 yaravuze ngo mu gitondo c'ejo bundi nagize inzozi, ntituzi ico gitondo ico arico, namba wari umunsi wabanjije canke igitondo, nukuvuga yuko hari mu rukerera. Aravuga ngo kandi sinkunze kurota. Aho hari mu 1965 mu kwezi kw'icumi na rimwe itariki 26 mu 1965, nukuvuga ngo imbere y'ukwezi kumwe ngo ave mu mubiri. Kuri iyo tariki wari ufise imyaka ingahega Miguel? Imyaka 34 wari ukiri umuyabaga. Nanje nari mfise imyaka 25. Nanje nyene nari umuyabaga. Benji, wari ufise imyaka ingahe? Wari ufise nk'umwaka umwe canke ibiri Benji? Kugeza ico gihe ntiwari bwavuke. Ni vyiza. Rero aho rero jewe nari nkiri umuyabaga ndetse na Miguel. Rero aravuga ngo ariko narose mbona umuntu w'umusore
ari mu mvuto ni ukuvuga ngo nk'uko petero yari aboshwe ari mu minyororo mu nzu y'imbohe niko n'uwo musore yari ameze. Mwibuke ko ikibanza gishushanya ikibanza cyo buja nko muri Egiputa ku bwoko bw'Eheburayo, nka Petero mu nzu y'imbohe na Pawulo mu nzu y'imbohe. Imana yabohoye ihanga ry'Abaheburayo ibakura mu buja bwo muri Egiputa, yabohoye Petero imukura mu nzu y'imbohe, iminyororo iracika, barasohoka, hariyugurura, Petero arasohoka yidegemvya, Pawulo akiri mu nzu y'imbohe inzugi zariyuguruye. Bose baridegemvya nubwo Pawulo atasohotse, ariko bose bari ngaho bidegemvya. Rero avuga ko yabonye umuntu akiri muto w'umusore ari mu mvuto, yari karagerageza gusohoka. Ndavuga nti, umuntu arambwira ati, abo ni abantu bateye ubwoba, nta na kimwe muhuriyeko. Mbona uwo muntu w'umusore ava muri izo mvuto, nuko ndamureka gusa. Ni ukuvuga nta na kimwe yamubwiye, yaramuretse kugira ngo arabe icyo akora. Ndiyumvira nti, ndaza kuraba icyo aza gukora gusa. Nuko arasohoka, kandi yari umuntu w'umugwaneza. Mbona n'uwundi agerageza gusohoka, nawe aravuga ati, Mwendata Branham, tubohore udukure muri ibyo. Aravuga ati, iyo ni inzu y'ikuzimu. Aravuga ati, wewe watahuye nabi. Ati, abo bantu wewe wabatahuye ukutariko, wabatahuye nabi. Ati, abo n'abantu beza. Nuko ndaba hakurya ku rundi ruhande, hari igihome kinini cyane, impome nini cyane, munsi y'isenga rinini cyane, n'ibirimbi by'ivyuma binini cyane, bifise ubwaguke bwa santimetero 8 kugeza ku 10. Abantu nabo bari bataye ubwenge, batabaguye ibiganza n'ibirenge, bikubita mu mutwe nk'uko. Nawe yari kararira avuga ati, bohora abo bantu, Mwendata Branham. Ati, dufashe turi mu mubabaro. Nawe nyene yarabazi, barabo ndibaza ko barabo mu ishengero rya Kristo canke ishengero ry'Abakristo ryitwa ishengero rya bene data. Nuko ndaraba irya nino, ndavuga nti, ndashaka kugira ububasha. Nuko nkomeza kuraba irya nino, nitegereza umubiri wanje muto n'ibyo birimbe by'ivyuma binini cyane, hamwe n'abo bantu babirimwe imbere, kandi nta muntu yari gushobora kubashikira. Ibyo birimbe by'ivyuma byari bibakikuje vyegeranye, ni ukuvuga ngo kimwe kimwe cari ruhande y'ikindi. Nditegereza nabo bariko bikubita mu mutwe nk'uko umenga bataye ubwenge. Hanyuma mbona muco urasiye aho imbere, nuko ndaba hejuru. Aho hari hagaze umwami Yesu, umuco umunywa amazi umukikuje. Yarahanze amaso jewe neza neza, aravuga ati, bohora abo bantu. Acarigira. Ndiyumvira nti, mbega ni gute noshobora kubohora abo bantu? Jewe nta nguvu zikwiye mfise mu maboko yanje zo guhenagura ivyo birimbi. Nuko ndavuga nti, wanzu we y'ikuzimu, bomoka mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mbona ugusenyagurika kose, ukubomborana kose, ibitare birasadagurika, ibirimbi birahenagurika. Abantu nabo biruka basemerera bati, turabohowe. Basemerera cyane, no kuvuga ngo barasemerera cyane gose. Bose barabohoka. Nanje nariko ndasemerera nti, Mwendata Roy Boris, urihe?
Dios está librando imana iriko irabohora abantu bayo uri he gamwe data Boris Dios está ¿qué? imana iriko iragira iki iriko irarokora ibohora abantu bayo rero mwitegereze Como él liberta a su gente ingene yo ibohora abantu bayo de todo lo que ikabakura muri ibi byose byasigaye ngaha hasi ari byo bagize babishira hamwe bashira hamwe ibintu byose biyumvira yuko intumwa ya buri gihe yizera ariko ubu imana iriko irabohora abantu bayo mu gihe c'ibiroko by'imfuruka niho bahamagarirwa bakegeranirizwa nuko bagaheza bakaronka umwidegemvyo rero mwitegereze muri buri gihe ubwo imana yarungitse intumwa muri buri gihe nuko hakaba uko kwigaragaza kwa mpemu w'imana abantu baridegembya rero turafise gusa ikibanza aho abantu bashobora kuronkera umwidegembya bakidegembya ico ni gihe c'ibiroko bizimfuruka kuko ibindi bihe vyaraheze hanyuma vyahindutse ibibanza vyo buja nyuma yuko intumwa ya buri gihe yari imaze kugenda rero dushobora kubona ingene mu buryo bw'impwemu imana iriko irabohora ihanga ryayo kandi imana izobandanya ikora igikorwa cayo ndetse no mu buryo buboneka busanzwe izoturokora itubohore igihe tuzohindurwa tuzokwidegembya dukugwe mu gupfa mu kubora ndetse no kubaho igihe gito kandi tuzobaho ibihe bidashira turi mu mubiri uboneka mu bugingo bugaragara buboneka rero turabonye ukubohogwa k'uruvyaro rwa Aburahamu ariko kubohogwa kwamye guca mu ntambuko zitandukanye canke mu bihe bitandukanye ndetse kandi twanabonye no kubohogwa k'uruvyaro rw'uwo rwa buri gihe ariko bonaho mu gihe c'ibiroko vy'imfuruka nico kibanza kiberamwo uko kwidegembya ku kubohogwa kandi nk'uko habaye ikibanza muri buri gihe hariho kandi n'ikibanza kandi ni ikihe ni Amerika Latine na Karayibe rero dushobora kubona aho turi mu mugambi w'Imana kandi ubu turashobora gutahura neza izi nzozi nk'Data Branham yagize turashobora kubona ko zivuga ku kubohogwa kw'abatoranijwe n'Imana bo muri iki gihe c'iherezo kandi uko kubohogwa kwaratanguye kandi kuzobandanya kugeza igihe tuzokwidegembya mu buryo bugaragara mu guhindurwa tuzoronka umwidegembyo wose abapfuye bizera Kristo nabo bazoronka umwidegembyo igihe bazozuka bari mu mibiri ihoraho kandi reka ivyo tubigeze ngaho tubiceceke kuko ntitwoshobora nk'uko tuvuga ntitwoshobora gukoza agati mu ntozi ariko tureke Imana ibandanye ikora mu buryo iriko irabikora murabe Imana iriko irarungika imigisha yayo kandi bariko baradutumira amashengero y'abavugabutumwa n'abapanekoti mu bihugu bitandukanye mu mashengero atandukanye baranezerewe Imana iriko irakorana nabo kandi Imana irazi ivyo iriko irakora iriko iraduhesha ubuntu muri abo bantu bose mbega nibiki yavuze wa muyobozi w'umugwi umuyobozi w'amashengero menshi n'umuntu amaze gukura Miguel araza kubabwira igihe yasoma ubutumwa aho hari hariya muri Argentine Miguel araza kubibabwira ingene Imana iriko irakora kandi nko mu gihe twoja mu byo kwitwararika amashengero y'abavugabutumwa n'abapanekoti bashaka ko tubana nabo ntabwo tworonka umwanya wo kubana namwe
Pero Miguel, pues, ariko está migere preparando actividades hariko en arategura donde pueda reunir ibikorane un grupo de congregaciones aho azoshobora en un lugar, gukoraniriza y ahí, hamwe pues, umugwi estamos con w'amashengero mu kibanza kimwe también aho rero con tuzobana los- nabo ndetse nuestros kandi na bene data que estén en esa bari muri ivyo bibanza nuko rero twese turi hamwe ngaho tuzokoranira hamwe nuko baheze bahabwa ubutumwa kandi Imana iriko irabemerera gutahura abantu bo mu yandi amashengero atandukanye rero ntihagire n'umwe yokonona ivy'Imana iriko irakora mureke Imana abe ariyo yikorera wewe ntukagende ngo ushake kuvuga ubutumwa nuko ngo utangure kuvuga ibintu bishobora kubatsitaza kuko rero wewe niwe uzokwagirwa ukagirwa nuko kuntu wabujije uko kubohorwa Imana iriko irakora kandi ntibizokubera ivy'umugisha ariko bizokubera ivy'urubanza nuko rero mubahe ibitabo n'amavideo hariho amashengero ariko araronka ibitabo n'amavideo nuko bakabijana mu mashengero yabo ndetse nabo nyene bagatanga ivyo bitabo bigereza kubasigurira ingene bariko barabikora mu bibanza bitandukanye kandi rero Imana iriko irabemerera gutahura kubw'ivyo rero ntabwo ari igikorwa c'umuntu ariko ni igikorwa ca Kristo nuko rero turashaka ko Imana ibandanya ikora ntidushaka konona ivyo iriko irakora ariko turashaka kuba abakorana nayo muri iki gihe c'iherezo rimwe na rimwe abantu bamwe baronona hagufasha hariho abantu umuntu atokwifuza ko bamufasha kuko hakumufasha ico bakora baramuca intege ariko vyari bibabereye kuba abantu b'abakozi beza nuko ntibavuge ikintu na kimwe gishobora gutsitaza abandi mw'uburyo je ndiko ndababwira hano mw'uburyo ndiko ndavuga hano sinoshobora kubivuga mu bindi bibanza kuko bamwe botsitara ariko mwebwe mwaramenye ubutumwa bwa mwene data Branham ntimushobora gutsitara kuko mwebwe muratahura ibintu byose mwene data Branham yamye avuga ni vyiza ibintu byavugishijwe mu isezerano rya kera no mu isezerano risha ndetse hamwe na mwene data Branham ko Imana izokora muri iki gihe c'iherezo n'ivy'Imana itegerezwa ko biriko irakora kandi iriko irabikora ishitsa ubuvugishwa bwinshi muri ubu ni vyiza twebwe turonka inyungu muri iyo migisha yose yasezeranirijwe ishengero rya Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma canke mu gihe c'iherezo nuko rero tunezerezwe n'ino migisha kandi tube abakorana beza bakora mu gihugu ca Kristo umugisha wa Kristo uri kumwe natwe uri mu ishengero ryiwe mu gihe c'ibireko bizifuruka kandi ivyo dukora vyose mushobora kubona ko bitera bija imbere aho niho hari umugisha w'Imana umugisha wa Kristo kandi nico gihe kimwe rudende gishobora guhezagirwa kuko ibindi bihe vyaraheze kandi igihe cyo gucungurwa mu bindi bihe hamwe n'ibibanza vyarimwe ivyo bihe uko gucungurwa kwaraheze ariko ubu turafise umugisha muri Amerika Latine na Karayibe mu mabara ndwi y'umunywa w'amazi kandi ivyo navyo reka tubiceceke murabona yuko ukubohorwa no kugira ngo habe ukubohorwa Eliya yabonye Yesu Kristo ari mu mabara y'umunywa w'amazi kandi ni Eliya niwe Kristo yabwiye ko yobohora abantu we nta nguvu zihagije yari afise nuko yitegereza umubiri wiwe muto ariko
yavuze ijambo kubw'ijambo rirema ririko riravugwa nivyo bizana uko kwidegembya ntabwo ari kubw'ingabo canke kubw'inkomezi canke kubw'inkota ariko ni kubwa mpemo wanje niko uhoraho yavuze niko umwami yavuze muri Zekariya igice ca 4 nuko rero nibiciye muri mpemo w'Imana mu kwigaragaza ko yo kwa buri gihe nivyo bizana intsinzi ku batoranijwe ba buri gihe kandi uko niko biri no mu gihe cacu biciye mu ijambo rirema ririko riravugwa nk'uko Imana yabwiye Mose igihe Mose yatakambira Imana igihe yari ari imbere ya ca kiyaga gitukura nuko inyuma naho hari ingabo z'abanyegiputa ni ukuvuga yuko yari ameze nk'uko twe tubivuga yari ari hagati y'inkota n'uruhome nuko atakambira Imana Imana yaramubwira ati kubera ko ntakambira vuga bwira abantu bagende arambura inkoni yiwe avuga ijambo kandi inkoni ishushanya ijambo rirema ry'Imana rero mwitegereze ingene yavuze ijambo nuko vyose biraba kubw'ineza y'ihanga ry'Abaheburayo Mose yari yavuze ati abo banyegiputa mwebwe mubona ntimbuzongera kubabona ukundi ariko hanyuma yatanguye gusenga Imana atakambira Imana Imana iramubwira ati kubera ko ntakambira vuga bishushanya umuvugishwa n'Imana yarazwe mu mwuzuro ni vyiza reka tugeze ngaho twamaze kumenya aho tugeze twamaze kumenya igihe turimwo turazi yuko Imana iriko irabohoza ihanga ryayo iriko iraribohoza ubwa mbere na mbere mu buryo bw'impwemu hanyuma izotubohora mu buryo buboneka iduhaye umubiri musha ese imigisha ya Kristo mareka bisezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje kandi ese vuba twese twocika abana b'Imana twese tugahindurwa mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen ni byiza hamwe natwe bundi busha Miguel biri muri Dazumarine ari waza kubabwira mu majambo make dufise umwanya muto ariko mu majambo make araza kubabwira ingene hariya bariko barasaba ubutumwa mu bitabo no mu mavideo n'ingene byose biriko biragenda mu bihugu byose kuko Imana iriko irakora muri iki gihe c'iherezo byiza hamwe natwe inshuti yacu mwe data Miguel Biramudes Marine mwabonye ko mu gihe mwe data Branham yariko aravuga hariya Miguel nanje twari turi miyabaga ubu rero twavuga nk'uko Yosuwa na Kalebo bavuze Yosuwa na Kalebo bobo igihe bari bamaje kwinjira mu gihugu c'isezerano Yosuwa afise imyaka 80 n'igirenga Kalebo niwe yarafise myinshi nivyo Kalebo niwe yarafise myinshi nibo bonyene babiri bari basigaye mu bari bavuye muri Egiputa no kuvuga yuko bari bo bantu babiri bafise imyaka myinshi muri iryo hanga muri abo bantu ariko Kalebo yavuga gute yavuga ko acumva akiri muto agifise inguvu kugira ngo agende yigaruriro no kuvuga ngo afise imyaka 85 yavuga yuko agifise za nguvu nyene agifise za nguvu yari afise nk'igihe yinjira mu gihugu c'isezerano ariko mwe na Yosuwa igihe bari barungitswe nk'abatasi no kuvuga ngo igihe yari afise imyaka 40 yari akomeye afise imyaka 85 naho yavuze ati ndacakomeye nk'igihe nari afise imyaka 85 nk'igihe nari afise imyaka 40 nuko aca asaba uruhusha Yosuwa yarazi yuko Yosuwa ari we yari intumwa yo nyuma ya Mose amusaba uruhusha ati nyemerera ngende nigarura ivyo Mose yampaye umusozi uwuhe umusozi Hebroni ati nyemerera ngende nigarurire umurage wanje ibinyegukira
aho abari bahari mu bamuzi abaribo byari bigatanya, aho niho hari bigatanya bitigeze kuboneka. Rero Kaleba aravuga ati reka ngende nigarurire ibyanje. Aho hariyo ibigatanya, ariko abatinya ibigatanya ni abapfiriye mu bugaragwa. Nuko rero reka ngende nigarurire umurage wanje. Yosuwa aramubwira ati genda. Yamurungikanye umugisha w'Imana, aragenda yigarura ico kibanza. Kandi ico kibanza ni cabande cegukira umuryango wuhe? Umuryango wa Yuda. Kuko Kalebu niwo muryango wa Yuda. Hanyuma Yosuwa nawe niwo muryango wuhe? Niwo muryango wa Efurayimu, ari wo muryango ufise umugisha w'ubusamuragwa. Uwukomoka muri Efurayimu, uwukomoka mu muryango urimwo umugisha w'ubusamuragwa, niwe yinjije abantu mu gihugu c'isezerano. Kandi yabaye uwukomoka mu muryango wa Efurayimu, niwe yagize izina ry'ubucunguzi. Izina Yosuwa ariryo risobanura umukiza canke umucunguzi. Yiswe rya zina nyene, rya zina Mesiya ari kuzokwitwa mu kuza kwiwe. Ni byiza, reka tubigeze ngaho. Ubona ko turiko twinjira mu vy'amazina, kandi mu gihe twobandanya twinjira mu vy'amazina hariho ibintu vyinshi twovuga. Mwitegereze ibintu byose twotegereza kubereka ngaha, ntibyoshobora gukwigwa ngaho kuko nuko rero ivyo biri ngaha, ariko bizogira umwanya wavyo. Bitagenze uko naho bizoba ari ivyanje gusa. Ariko imbere yaho jewe mbandanya ndabinezererwa igihe cose ndabibonye. Ivyo vyanditswe ngaha nivyo nyene nababwiye muri Fusagasuga. Haraciye imyaka runaka muri kimwe mu bikorane by'abakozi b'Imana, aho nababwiye ku izina rero ry'Imana ririmwo he, zirimwo he zibiri, kandi ni indome z'indagi ndetse n'ibindi n'ibindi. Ivyo biri ngaha, kandi ivyo twaciye tubiceceka. Ivyo naravyanditse haraciye igihe, sinzi namba navyanditse mvuye mu rugendo canke ko nari ndabifise ndi muri Puerto Rico, ariko ivyo ndabifise ngaha kuko nkwiye kuba ndabifise. Kandi igihe cose nkomeza kugenda ndavyiyibutsa, kandi mu butumwa bumwe bumwe mwebwe muzosangamwo ibijanye n'ibi bintu, ndetse no mu butumwa bumwe bumwe navuze ndimwo urwo rugendo, ndetse naho nyene twaravuze ibintu bimwe bimwe. Nuko rero amabanga yose y'Imana, amabanga yose y'Imana yarahishuwe. Ayatahishuwe mu bihe vyaheze ngo ahishurwe n'intumwa zo mu bihe vyaheze, n'ayatahishuwe na Revera William Branham ahishurwa muri iki gihe, mu gihe cacu hamwe n'ikiringo cacu. Kandi ibanga rikomeye cyane ariryo abantu bose bari barindiriye ko Revera William Branham ahishura, kuko yagomba avuga ko azovuga ubutumwa kugeza ku bimatanije ndwi, kandi yari afise ingufu nyinshi. Ariko igihe kimatanije ndwi caza, marayika ntabwo yamwemereye guhishura iryo banga. Kubw'ivyo rero we gusa yavuze kuri iryo banga, nuko ararihanura avuga yuko iryo banga rizohishurwa imbere gato. Ni kuvuga ko marayika w'isezerano azoza kugira ngo ahishure iryo banga imbere gato. Ntabwo ryahishuwe muri ico gihe. Kubw'ivyo rero ni iryo mu gihe cacu, igihe c'ibireko bizifuruka, ndetse n'ikiringo cacu, ikiringo c'ubwami. Kandi ibanga rya buri kiringo ni ibanga ryo kwigaragaza kw'Imana biciye mu ntumwa y'ikiringo. Vyiza, reka tugeze ngaho kuko nta hantu hari umuntu yoshobora kugeza guhagararira. Nuko rero reka byose tubiceceke tubinume, kugira ngo bityo
bashobore gutegura ivyo mu gikorane co mw'ijoro. Mbega icigwa co mw'ijoro citwa gutega Migere. Icigwa co mw'ijoro uno musi ni tariki 12 nivyo? Ni tariki 12 citwa ngo imbabazi z'Imana zaguwe. Abaroma 9:14. Ico cigwa ni ciza cane. Imbabazi z'Imana zaguwe. Imbabazi z'Imana zaguwe. Ni kuvuga yuko n'ubu icaguye imbabazi zayo mu Baroma igejeje 9:14 kugeza kwa 18. Ingene yagura imbabazi zayo. Kandi ivyo bihuye n'ibiri muri Yesaya igihe twavuga yuko Imana itenyenya 48:9. Imana iratenyenya ikegezayo urubanza rwayo, kandi ni kumbe imbabazi itenyenya ni kubwo urukundo ikunda abo yatoranije, igatenyenya ikimura ikegezayo ibihano rubanza ikavyimura. Nico gituma hariya igihe yaca imbere ya Mose muri kujya kwigaragaza yari uhoraho nyene imbabazi nyinshi ateba kuraga akagira imbabazi nyinshi. Mose yari yamutwikirije ikiganza, Imana yari yamutwikirije ikiganza ari mwajyabuye mwagwa rutare, nuko ijwi ryari uhoraho nyene imbabazi nyinshi ateba kuraka. Nayo nanyene nivyo yavuze ati ndazi ko uri nyene imbabazi nibihana uzobaharira ntuzobahonya, kuko nivyo Imana ishaka kubaharira. Nico cifuzo c'Imana. Pawulo yaravuze ndetse no mu bindi bibanza ko ico arico cifuzo c'Imana, ko bose bihana. Kubera iki? Kugira ngo ntibazimire ariko baronke ubugingo budashira, kuko Imana ntihimbagwa nuko umunyabyaha apfa, ariko yamara inezerezwa n'abagororotsi igihe bihanye, nuko nayo ikabaha ubuzima. Ibyo nibyo Yesu yavuze abwira abigishwa biwe igihe yavuga ko iyo umunyabyaha yihanye haba umunezero mw'ijuru, abamarayika bose baranezerwa. Kandi mwa wa mugani w'umwana w'icangazi habaye umunezero mu rugo rwa se w'uwo mwana, w'uwo mwana yihanye, habaye umunezero mu mutima wa se. Kandi uko niko bimeze no ku Mana. Hari umunezero mw'ijuru, haba umunezero mw'ijuru iyo umunyabyaha yihanye. Ni vyiza, reka tugeze ngaho, reka dusigire umwanya Migere. Imana ibahezagire, Imana ibarinde hamwe natwe Migere.